udafungura ugira iki urahwera. Iyo rero nimvo itera ubwoba abantu benshi bikaca bituma bafungura. Na business yawe gerageza wiyumvishe yuko wopfa utayikoze. Ivyo biza kuguha imbaraga yo kuyikora, yo kubaka ya network ngira ndakubwire. Tugiye kwiga kuri business ya freelancing, ni gute wokora freelancing, wubatse network ukayironkamwe amafaranga novuga nti atagira ukwangana. Mbega freelancing niki? Freelancing ni umwuga nka kujya tuvuga umumekanisha. Eske freelancing ikorerwa ku yayi ma platform? Hari abantu batazi kugitandukanya. Umuntu avuze Fiverr cyangwa avuga Upwork aca yumva ngo bitandukaniye. Freelancing ni jambo umwuga nka kujya tuvuga umumekanisha. Mugabo Banwanyi ba We Talk Business, ikaramu nikaye tutangure ko uyu munsi si byawendi umva ari siriyo tablo lala umva deposit tu twageze mu ishuri silence fata ikaramu nikaye tugira twigishwe n'abantu babiri twumva ingene ibintu babigezeko. Tuza kuyaga business imwe yubakiye kuri internet, iyindi yubakiye mu buzima busanzwe. Zose twumva ingene aba bantu bubatse iki kugira babigereko. Olala, ça c'est chaud. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? In business is no money that make your business grow. Are you agree with me? It's a network. Your network is yours. A person who has a network can earn money even while sleeping. Ati umuntu yubatse donc navuga ni umuzo w'amafaranga, ukurikirane w'amafaranga ashobora kuronka amafaranga no mu gihe abayijyamiye. Voilà. Ni gute ukubaka network ya business yawe ikagubyarira amafaranga no mu gihe wijyamiye? Ni ye business online ushobora kubaka ikakubyarira amafaranga no mu gihe wijyamiye? Meme atona usanze uyubaka gute na yahe ma strategy wakoresha? All right, get rich or die trying. Never stop learning. Ati ntuhagarike kwiga, tuteza kwiga misi yose. Nigeze kubwira umuntu ni ibihe bintu bibiri mu buzima dukora imisi yose. Icyambere hariho gufungura. Icyo nta n'ubugikutegeka, ugikora wewe umutima wawe ari wo kubwiye ni we fungura. Dufise impamvu dufungura, udafungura ugira iki urahwera. Iyo rero nimvo itera ubwoba abantu benshi bikaca bituma bafungura. Imvo igira kabiri, abantu bakora misi yose atakindi kintu kibategetse kubikora ni kuja muri toilette. Ivyo bintu bibiri umuntu abikora ata muntu amutegetse. Ngira ndakubwirira ikindi kintu cya gatatu wokora ata muntu agutegetse, ahubwo rondera imvo ikomeye ihambaye uza gushira inyuma y'icyo kintu kugira uzogikorane imbaraga. Nakubwiye mu gufungura imvu ihari inyuma yacu kugira tugikore misi yose ni kubera iki twopfa. Kubera ko umuntu aja kuri toilette ni nopfa ntagiyeyo. Na business yawe gerageza wiyumvishe yuko wopfa utayikoze. Ivyo biza kuguha imbaraga yo kuyikora, yo kubaka ya network ngira ndakubwire. Alright, on va commencer. Turaza kwiga ku muntu bita tumwite gute, umuntu yoba afite izina ritandukanye n'abantu badukurikirana. Oh là là, est-ce que je peux dire Mathieu? Je peux dire... Alright, je vais dire John. Est-ce que je peux dire John? Non, je vais dire Matayo. Matayo. Homme qui s'appelle Matayo. Matayo ni gute yubatse network kuri internet
yubatse network muri business yitwa gute. Voilà, tugiye kwiga kuri business ya freelancing. Ni gute wokora freelancing wubatse network ukayironkamwo amafaranga novuga nti atagira uko angana. Mbega freelancing ni iki? Freelancing ni umwuga nka kujya tuvuga umumekanisha. Eske freelancing ikorerwa ku yayo ma platform? Hari abantu batazi kugitandukanya. Umuntu avuze Fiverr cyangwa akavuga Upwork aca yumva ngo bitandukaniye. Freelancing ni jambo umwuga nka kujya tuvuga umumekanisha. Mugabo Fiverr, Upwork ni iki? Ni nama platform akoregwako freelancing. Ndibaza kugeza uyu mwanya icyo kintu abadukurikirana muragitawe. Itandukaniro riri hagati ya freelancing nande na Upwork, icyo kibazo nzokibaza kuri platform imwe mu zacu kandi nzogitangira akantu kamwe kuko ni benshi bataramenya difference y'iki kintu. L'homme qui s'appelle Matayo ni gute yubatse network muri freelancing atakaronka amafaranga? Ni gute? Uyu Matayo ndiko ndavuga ni wewe ugiye kubaka iyi business ya freelancing muri ubu buryo. Freelancing rero ni iki? Freelancing ni umwuga, donc ni umwuga, ni ikintu wewe ushoboye hanyuma ukagenda kuri platform runaka kugira abantu bagure ubwo bushobozi bwawe. Akarorero, ushobora kuvuga ni ndi graphic designer, ushobora kuvuga ni ndi developer w'amasite web, ndi donc ndi nzindimi, donc nkora tradition. Ukavuga ni okay, none ubu bushobozi buri muri jewe no budandariza hehe? No budandariza. Donc ndi umuproducteur. Ubu producer eske bwoherera nyene kubukorera ngaha cyane hariho nabandi bantu bakeneye ubu bushobozi bwo kuba noba umuntu umuproducteur babukeneye kuri internet. Ikiza ca mbere cyo gushira isoko ryawe kuri internet iri kabantu benshi cyane. Mugabo ushize isoko yawe muri ubuzima buri physique donc iyi soko yawe izobonwa n'abantu bari physique. Nimba uri mu Burundi bizogora n'abantu yuko bazobona ibintu byawe bari muri za Ghana, za Cote d'Ivoire, za Namibia. Mugabo mu gihe isoko ryawe izoba riri kuri internet uzobonwa n'isinzi ry'abantu. Turaza kubona n'amastrategy ushobora gukoresha kugira ubwo bushobozi bwawe bw'icyo kintu ushoboye ushaka yuko abantu baza kukurondera ubafasha. Turaza kuraba ingene ibyo bintu byose wobyubaka. Voilà, freelancing. L'homme qui s'appelle Matayo yarazi ko n'amaburiburi ikintu kimwe. Arashobora kuvuga ni jewe n'ukuri ikintu nzi hano kuri freelancing kandi nidandaje ko abantu banzi ko ni ikintu kimwe no gukora logo y'ama entreprise canke logo y'abantu bashaka kwibrandinga muri ibi bintu byabo. Voilà, amaze kuvyimenyekanishamo agatangura n'uwo mwuga. Ikintu cya mbere yaciye akora n'igiki, yaciye ni ndaronka komande nyinshi kubera nidandaje ku rugero runiniya, none ko ndonka komande nyinshi. Qu'est-ce que je peux faire? Yaciye yirukanka afata abantu bashika kuri babiri, arabagira iki? Arabigisha uyu mwuga wa freelancing. Uyu ni B, uyu ni C. Amaze kuronka aba bantu yama komanda arayarose, aravuze ni iyi logo wambwiye muri description nshaka kuyikorera $5. Muri za $5 aza kucaganya $3, hama aba nabo aze kuca baha $2. Voilà, no kuvuga kugeza ubu ararose $3 zingahe? 3 kuri umwe. 3. Ibi byamuteye gukora cyane n'imbaraga nyinshi cyane kwibrandinga. Nababwiye yuko iki kintu cyo kugira uze kumenyekana turaza kukiraba arodirect. Amaze kubona yuko ari karakoresha ingufu nyinshi cyane kubera ubu ntagikora ari umwe, ubu bakora ari batatu. Yacavuga ni ndiko ndaronka yandi makomande yisumbuye arengeye no kuba twayakora turi batatu. Acashiramo abandi bantu bangahe bashika kuri
bashika kuri bashika donc uyu mwanya ntibagikora ari batatu ahubwo uyu mwanya basigaye bakora ari indwi. Ibikorwa byose agenda arakironkako idolari zitatu voilà. Ni ukuvuga ubu we iyakoze aza kuronka idolari 5 voilà, et puis uyu aza kuronka 3. Est-ce que twese aya zose duharuye abahanayo bagiye bararonka kuko uyu yarose 2 n'uyu 2 ainsi de suite. Ni ukuvuga uyu mwanya uza gusanga aza kuronka idolari 5 zitatu 1 2 3 4 5 6. Ni ukuvuga idolari 18 plus za 5 ziwe. Ni ukuvuga ubu araronka idolari zingahe? 22. Kubera yidandaje ku rugero runiniya ntagikora meme, ashobora kuba ari karakora offline, ashobora no kuba ari karakora online. No kuvuga meme offline hari ama entreprise n'ibiki be n'amashure ibiki n'ibiki bigenda biramuha ako kazi. Bukeye kabiri hariho ikintu bita gig muri uyu mwuga wa freelancing. Ni kuvuga urashobora kuvuga nti jewe muri iyi account yanje ya freelancing abantu ntibazondondera gusa bampa amakomande yo gukora amarogo, ahubwo amu able yuko bashobora no kumpamagara ngo nkore ama website. Ni kuvuga afise abakoreresha muri iki gikorwa ciki cyo gukora amarogo. Afise iyindi team tujuru ni Matayo afise iyindi team imukorera mu byerekeranye na website. Uyu ni ome A, uyu ni ome B. Gukora website ntabwo bimeze nko gukora nka logo. Ni igikorwa cyo tunovuga yuko gisaba strategy n'amatravail ari avance par rapport ya logo. Ushobora gukora iminota 3, ushobora gukora iminota 10 ukabura itanze. Mugabo ibi byo gukora ama website uza gusanga bishobora kugufata imisi 3, imisi 4, imisi 5, imisi wanashima n'ukwezi kwashobora guhera website utarayiheza. Ni kuvuga iki uraza gusanga n'amaburi igikorwa kimwe ashobora kugikorera n'amaburi amafaranga nka $10. Aya $10 ni kuvuga n'amafaranga ni igikorwa uza gusanga ari amafaranga yarose ku muntu umwe, kuko urashobora gusanga igikorwa cyose n'amaburi cyagiye usanga yagigiriye komande nk'iya $200. Ni kuvuga uyu umwe aza kucaronka $100, uwundi $100, mugabo uyu wewe aza kuba yamurose ko angahe amadolari angahe $200, n'uyu kandi $200. Ni kuvuga iki wewe ico yubatse ndagisubiramwo yubatse kwi branding. Hari video y'ubushize nigeze gukora ndavuga nti between brand and the business what you can begin for building. Niki kushobora gutangura kubaka hagati ya brand kuba kizina ryawe na business. Niki kiwutangwa uyu nawe ikintu yabanje kubaka business. Mugarabona ati business mu kuyagura nza kuyubaka ko soko na pere network ni rofete yuko atari wakora gusa, ahubwo yubatse aba yarabigishije baramenya uyu munsi basigaye arabakozi biwe. We ikintu yagiye arakomeza bikomeye niki yagiye arakomeza kwidandaza kugira ashobore kurondegwa n'abantu benshi. Bukeye kabiri ati ndondera abantu bamfasha kugira iki gukora ama website. Ugasanga donc nababwiye yuko muri freelancing konte imwe ushobora kuvuga nti jewe abintu n'amaburi 4 ico bita gig nivyo abantu bazondonderako. Ushobora kuvuga nti ahandiko ndakorera muri domaine yo gukora amarogo, ahana hati nafashe gig yo gukora ama website, ahandi naho kavuga nti fise gig yo gukora n'amaburi nk'ama photo amafoto donc yo muri yama affiche y'ibiki n'ibiki ainsi de suite. No kuvuga
uyu muntu ikintu ca mbere yatanguje Setome Kisapere Matayo, ikintu yatanguje ni giki? Nico kubaka business yiwe. Icyakabiri yakurikijeho yubatse network. Muri iki gihe naho Matayo azogwara, nagenda kubwira yuko aba bantu bazoguma bagira iki, bazoguma bakoze, no kuvuga Matayo azoguma yagize iki, yarose amafaranga. No kuvuga nshatse kuvuga iki, ni gute ushobora kuronka amafaranga meme atona usanse? Ubwo nibwo butunzi. Ubwo donc iyo niyo puissance ya business. Sino biba bigoye yuko, sindabikunda cyane yuko umuntu aguma muri business ukamengo na kantu yinyegejemo wenyene. Ubaka business, ubaka abantu bakubakira business, ubaka business ushobora kuzovuga nti ubu jewe nibereye mu mahanga ukaguma uyikora, ubaka business abantu badashobora no kubona donc how you make money with. Kuko sometimes abantu baraza ibintu biboneka bujya hajya keshi kubera bibyara jaruzi bibyara iki, usanga donc usanga hari ukuntu abantu bavyemera batavyemera, cyo gasanga hari ukuntu kubigwanya biba byoroshe. Mugabo mu gihe market yawe washize online, n'abantu barabura aho baguhera kamera. Donc ikindi naco navuze avantage yo kubaka market yawe online ni yihe? ni uko hari online hariho abantu isinzi, hari abantu benshi, kuko isi yose uyu munsi ifise amaso muri online, ifise amaso kuri internet. Voilà. Oh là là, ini posedo 2 secondes kugira tubone business igira kabiri. Nabemereye yuko ari business iri physique. Oh là là, ni kintu umvise cinjiye muri mind yawe about how you can build a network of your business. Navuze muri business iri online, nizi wewe nyene, wewe ubwa business uri kurakora, wo kubaka network gute? Oh là là, uyu nagenda babwira mu bintu bya mbere byamufashije aba bantu nabo yiyigishirije, kuko yabigishije umugazi kandi yabigishije azi impamvu. Rondera impamvu wo kwigisha umuntu icyo kintu akacemera, ukamuprova amfe, ukamuha akazi. Umwe wese abe inyungu ya mugenzi we. Icyo ni jambo riri mu gitutu cy'ubuzima. Voilà. Ibikorwa turiko turakora ukavuga ni nanje ndifuza yuko nokora video isa nk'uko. Uraduhamagara muri Metavision tuguhuze n'umu videographe abizi cyane gose, bamwita Praise, arabizi ntashidikanya kameme nawe niyakwigisha. So vuga ni wow, ndamenye ikintu nifuje igihe kinini ya mu buzima bwanje. Business igira kabiri, ushobora kubaka network ikaguhereza amafaranga atagira kwingana. Business iri physique. Oh là là. Doje kubona Matayo ingene yubatse business yiyo. Hari abantu benshi byumvira idée de travail du business no ikura he. Ibibazo bitatu uzibaza igihe wo kuyumvira ati no kora iki. Icyo nicyo kibazo kibanza gutangwa, no kora iki. Ikibazo kigira kabiri uzibaza, abantu bakeneye iki. Ikibazo kigira gatatu, no marira iki mu ngorane abantu bafise. Ibi bintu bitatu bizoguha idée de business. Aho bayu munsi hari zihe ngorane, nozaniye solution muri zingorane zihari. Iyo nabaye n'ahantu ntabaye, ivyo rero uzobihabwa n'iki? No kwiyumvira, no kurefreshisa. Erega rero n'igihe abantu babibereye ngaho batazi yuko hari ingorane, gerageza udekuvure izo ngorane, hanyuma mu kuzidekuvura, uhejeje kuzidekuvura, tora na solution y'izo ngorane. Donc umugabo umwe yubatse network yubatse network ya source de revenu imwe, ariko yamuvyariye ayandi masource de revenu menshi atagira ukwangana. Yarabonye yihe ngorane ahantu yarabaye. Aho hantu agenda kubwira ikintu cyari cyabuze, cyari kimwe gusa, yari amazi.
olala, ese ikibazo ahubwo nica nibaza, ese amazi arakenewe? Ese yazanye inyishu y'ikibazo, ese amazi arakenewe? Bien sûr Kristo turabizi ko amazi akenewe. Nimba amazi akenewe none umuntu akaca avuga ni okay, mba ahantu ku birometero 5 disi a 5 kilometero nta mazi hari imiryango ingahe? Hari imiryango 50. Alright, uyu munsi twavuze ko dukorera kuri tableau, reka tubiboneye kuri tableau ukuntu ashobora kuba iyo network yarayi agatora solution y'ico kibazo, hanyuma akayubakamo network ikamuha amafaranga atagira ukungana. Alright, on va faire comme ça. Et puis un homme qui s'appelle A yamaze kubona ikibazo kitagira uko kingana mu muryango aho yaraho. Ikintu ca mbere yakoze ni iki? Yavuze nti je vais amener une fontaine. Yavuze nti reka nshikane amazi hano hantu bano bantu babaye. Amaze kuyazana, ikintu ca mbere yakoze yavuze nti no kuvuga umuntu azoshobora kuvoma aya mazi muri uku kwezi kwa mbere azogenda arariha amafaranga 200 y'amarundi. N'umurundi nituko turavuga ikintu cabereye mu bindi bihugu. Donc iyumvire rero inzu no kuvuga ibido zibiri nizo umuntu yari yemerewe kuvoma akariha 200. No kuvuga ibido imwe amafaranga 100, ibido zibiri amafaranga 200. Imiryango 50 yavoma kuri rivomo ahantu batari bafite amazi, wumva bamuha amafaranga angahe? Tugikarikirira hamwe dufate yuko imiryango yose yavoma ibido zibiri ku munsi. No kuvuga tuza gusanga n'amaburiburi imiryango 50 kugwiza amafaranga 200. Uyu mugabo no kuvuga yaronka ibihumbi 10 ku munsi. Eske kumbuza ku munsi abantu barashobora kuvoma ibido zibiri ku munsi? Je pense oui, hariho n'abashobora kuzirenza. Voilà, donc yarashobora kubika amafaranga ibihumbi 10 ku munsi. No kuvuga mu minsi 10 yarabika ibihumbi 100. Amaze kubigenza uku aca afata n'iyindi mitumba yari iriko iki kibazo. No kuvuga uyu mugabo iyi nimba ari imiryango 50, iyindi miryango 50 yari hejeje kumuha amafaranga angana gute? Yari hejeje kumuha amafaranga ibindi bihumbi 10 ku munsi. No kuvuga mu minsi 20 arashobora kubika ibihumbi 200. Ntiyagarukiye ngaho, yaciye afata ya mafaranga aronka ku kwezi atangura kugura amatongo. Natanguye ndababwira yuko yafashe source de revenu imwe, imuvyarira yandi masource de revenu. Buke kabiri asanga umwavu bakoresha abo bantu bari muri ico kibano, umwavu bakoresha uri insifiza, udakwiye. Hariho abareka kurima kubera umwavu, kubera aho hantu ntihamera. Yaciye afata ya mafaranga bya bihumbi 200 agenda yaronka, aca agura ivyorogwa, aca atangura kubafurnisa umwavu. Amaze kubafurnisa wa umwavu yashobora gusogorora ukwezi kumwe, basigara amagunira 3, basigara bayagura ibihumbi 33. No kuvuga aha naho yamaze kuza muri élevage, naho arahubaka network bivuye kuri za ngorane b'abantu bari bafise muri ico kibano. Aca atangura kugurisha umupfuko umwavu ibihumbi 30. Gerageza kwiyumvira, eski iki kibazo c'amazi amaze kugikemura abantu bamuvuze gute? Gerageza utore inyishu y'ikibazo abantu bafise, mbega inyuma yacu baza kuvuga gute? Ariko sinshidikanya ndibaza baravuze nti turarose umucunguzi.
kubera atoye inyishu y'ibibazo bihari. Mu kiganiro nakoze ku Gaciro Media ushize navuze nti nimba ufise amadiplome menshi turonka muri Afrika, nkikamuhakwa kuyita amadiplome yo kwinezereza kubera sa amadiplome aza atora ibibazo biba biri mu society iwacu. Spoza yaba twiga tuvuge nti turiko turiga kugira dutore solution y'ikibazo runaka. Ibibazo kwizinkeka aba ari biki, iyabo wari we weza avuga ndatsinze kugira nshobore gutora ikinyishu y'iki kibazo kihari, nibaze yuko inyishu zari kuba mugabe ikibazo turonka ini globalité de personnes baronka ama diplome, mugabe nyuma y'ayo ma diplome ibibazo vyari bihari hakugabanuka bikagenda biragira iki biriyongera. Ndabahaye devoir, gerageza wigi ingorane ziri aho herere, koresha ingufu zose. Iyo abo bantu mugenda yagizo ngorane, izo ngorane ntimuzihereze mu kuziyaga, ahubwo yagati ni iyihe nyishu twotora ku rugero rwanyu. Abafise 60 mu bikoruko, abafise 50 mu bikoruko, abafise kombe mu bikoruko. Apana yuko duhera mu mwaka kamara imyaka 10 tuvuga ngo yarara ngo nibibazo, tukabona ngo ibibuni ngo nibibazo, tukabona ngo ibiki ngo nibibazo, ngo amata yapfuye ngo nibibazo, ibiki nibiki ngo nibibazo. Ivyo bibazo byahaje kugira tubitorere inyishu. Ni impamvu Imana yaturemye itugira ibikoko vya mbere bifise ubwenge buhanitse gusumba ibindi bikoko vyose. Olala omengo sino rangiza bivaye n'ukiganiro bwanje, ni numva feelings yo kuguma ndababwira ibintu byinshi, ariko n'indi devoir ndaguhaye. Aya mafaranga wumva uyu mugabo yinjiza, twabonye yuko umuryango umwe bavoma ibido 2 n'amaburiburi, bakamuha ibihumbi 200, bakamuha desa frambu. Imiryango 50 twabonye yuko yamuha ibihumbi 10 ku munsi. Okay, kabira tandukira undi musozi nawo ibihumbi 10 ku munsi. Twabonye mu minsi 20 amafaranga angana n'iki n'amafaranga ibihumbi 200. None umva mu kwezi aya mafaranga yarangaye? Drop your answer in comment, duhinyisha muri commentaire. Yaronka amafaranga angana gute mu kwezi? Ikibazo kigira gatatu, ikibazo kigira kabiri, eske ukurikije ingene ya progresseje wumva yakoresheje umutahe ungana gute? Umutahe wari wo wose yakoresheje, icyo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo iyo nyisho maze kuyitora yamuzaniye amafaranga igihe kingana gute. Voilà, ivyo bintu ndabikeneye muri commentaire kugira twigishanye, tutahuzanye. C'est très important. Ni kuri We Talk Business turi yari Shadow mwari muri kumwe, nibaze ko maryohewe. Partage ntibe avantage yawe, ahubwo yikore kugira n'abandi bazobona iki kiganiro bavuge nti wow kikenda kibonye kubera naka. Donc c'est très important. Partage mu groupe yose ashoboka kuko ni inkuru nziza kameme nge n'abantu bo kubaka business yabo. Ni Shadow mwari muri kumwe, abari ku mugoroba bacaye ku mutaga, mwese mugira ibihe byiza. Amafaranga basange mwiture, icyacu cyose gishobora kubahera amafaranga mucige mukimenye. Ciao ciao, asante.